Itariki 21 sizeri n'iminota 30 z'agatondo nukuvuga ku isaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda niho inkuru y'incamugongo canke se inkuru y'umubabaro yamenyekana. Umuntu wese yabyukaga abyuwe n'agatelefone ka mugenzi wiwe yagira ngo aritavye akamubwira ati reka sha ntaco mvise cyo kuvuga. Noneho yagarera NDAYIZAMBA na Ruparizier ubu tuvugana biri kwakamo umuriro. Nta kindi caje gikurikira ubwiwe inkuru kwa rugutaga telefone nawe akabura aho afata naho areka. Yari inkuru ibabaje kuri uyu munsi n'ubu ikibabaje. Ruparizier canke se galeri NDAYIZAMBA ni ibibanza bibiri biri hagati neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Musanzwe mubizi neza ko isoko nkuru ya Bujumbura itagihari nubwo iriko irubakwa kugira ngo yongere ibeho, ariko musanzwe mubizi neza ko kuva mu mwaka w'2013 isoko ya Bujumbura nkuru itagihari. Ni kuva mu mwaka w'2013 nayo ubwo iyi soko yategwa n'umuriro utamenyekanye icawuteye canke se utamenyekanye iyo wajuva utokombeza amabiliyoni n'amabiliyoni ya bene gihugu. Ibi ntabwo byagarukiye aho, habandanije hasha amasoko atandukanye nkuko twovuga isoko ryo kwa Siyoni, nkuko twovuga isoko ryo kwijabe, nkuko twovuga isoko ryo mu Cibitoke, nkuko twovuga isoko ry'Ingozi, ko twovuga isoko n'amasoko atandukanye yagumye asha. Ariko kandi umurundi wese nkuko twigishijwe kutarambirwa canke se nkuko twigishijwe gukura amaboko mu mpuzu, abarundi n'abarundikazi ntibigeze bacika intege ku vyariko biraba, babandanya abiyungunganya. Nagira ngo ndakubwire ko galeri NDAYIZAMBA na Ruparizier byagiye kugira izina rikomeye inyuma yo gusha kw'isoko nkuru ya Bujumbura. Ibyo bimaze kugenda uko ibi bibanza bibiri byarabaye ibibanza bikomeye mu gisagara ca Bujumbura. Nagira ngo ndakwibutse ko ibice 75% kwijana by'ibi bibanza bikoreramo abakiri bato, abavuye ku mashure ndetse n'abatagiriye ubuntu bwo kuyarangiza. Ariko kandi ntabwo bivuze ngo abakorera ha bose baba batunze imitahe yabo. Bamwe baba bafise imitahe ya bank, abandi baba bafise imitahe ya leta, abandi baba bafise imitahe y'imiryango. Wanyumvise neza, ibice 75 nivyo vyari kwijana n'ivy'abasore n'inkumi, nshatse kuvuga abakiri imiyabaga nibo bari basanzwe bakorera muri ibi bibanza. Bishatse kuvuga ko ibice 25 ari iby'abashikana imyaka 40 kuduga, abandi bose bari munsi y'imyaka 40. Nakababaro n'umubabaro umuntu wese ashobora kwiyumvisha, ariko gutahura bikamuyobera. Ushobora kwibaza ati uyu muriro uva kuki? Ninde ateza uyu muriro? Niki giteza uyu muriro? Kubera iki mu masoko gusa canke se kubera iki umuriro nk'uyu waduka umuntu yaraba amatara agasanga nta kibazo cabaye, canke se ibibanza bisanzwe bihuriramwo bijamo umuriro nk'amaresitora, nkaho nk'ibibanza byo gushoneramo impuzu,
ugasanga ntivyari bwugurure canke se ugasanga nta n'umuriro byari byigeze gukoresha. Hari ibyashoboye kuvugwa n'icegera c'umukuru w'igihugu. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza wewe ntiyatevye yahojeje abarundi baburiye ivyabo muri galeri Ndayizamba na Ropardier nk'uko nabivuze hejuru. Aho yabivuga igihe isoko yari kiriko canke si ivyo bibanza vyari bikiriko bisha, yarari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ariwe benshi bazi kw'izina rya Leonidas Ndaruzaniye. Bari kumwe kandi na buramatari w'intara yagutse ya Bujumbura ariwe Aloyize Ndayikengurukiye. Uyundi yahabonetse mu guhoza abarundi baburiye utwabo mw'ivyo bibanza, nawe ni musitanteri wa komine Mukaza yagutse, akaba yitwa Aline Bigirimana. Cari nk'igihe c'isaha 4 niho yashika kuraba uko ivyo bintu vyifashe. Mwibuke hejuru nababwiye ko isoko yatanguye gusha mu masaha ya 6:30. Murumva ko izi ndongozi zagize ico zimara, zigakwakwanya zigakora iyo bwaba mpaka zishitse aho ikibazo kiriko kirabera. Mwijambo yashikirije, ndavuga icegera c'umukuru w'igihugu, yahojeje ababuriye ivyabo mw'ivyo bibanza, acamenyesha ko umuriro ucaduka ko babimenye, maze babanza guhamagara abajejwe umutekano n'abasanzwe batwara bijya bimodokari bizimya imiriro, arivyo twokwita kizimya moto mu rurimi rw'igiswahili. Abajeje umutekano baje bahashika barafasha vyihuse, nubwo basanze ibitikira vyatikiye. Mu gihe icegera c'umukuru w'igihugu yashika muri ivyo bibanza, yavuze ati umuriro wagoranye kuzimwa canke se kuzimywa kubera ko inyubako itari yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ndavuga ati ntibari baragiye basiga aya mabarabara imiduga yicamwo mu gihe hoba habaye isanganya, hanyuma bakazimya vyihuse. Yagiriye ko yongera akebura abubaka canke se abariko barubaka kumenya uburyo bubakamwo, bityo mu gihe ibibazo nk'ibi bizoba bishitse ati bityo mu gihe ibibazo nk'ibi bizoba bishitse bizokorohe mu gutabara vyihuse canke se mu kuzimya vyihuse. Bakunzi ba Media of People, nakababaro ntangere, tufise abafana bacu abakunzi ba Media of People ababuriye ivyabo mu ibi bibanza. Turabihanganishije, ico tusaba uhoraho ni kubaremesha, kandi ico dusaba uhoraho ni kubugururira inzira nyinshi muri zimwe zirenze 1000 twize canke se twigishijwe. Ni kuvuga nta na rimwe Imana itadufitiye imipango myiza, nta na rimwe Imana yo kuzibirira inziriyi atayindi yo kugucishamwo ifise. Bakunzi ba Media of People, mwabuze utwanyu, mwabuze ibyo mwahora mufashisha imiryango, turabihanganishije. Umwami Imana yonyene iba ariyo yo kubashumbusha, kandi iba ariyo yo kubaba hafi, ibahoze, kuko niyo ishoboye byose. Niyo ishobora gutuma umuntu atunga canke se akena. Rero kubw'ivyo turasavye ngo
ikibazo canyu kigende mu madosiye yo mwijuru, cigwe ko hanyuma gitoregwe umuti. Mwese tuzobabone muri commentaire muvuga ati bwa bundi Imana yacu niya. Turongeye kandi tubibutsa ko Media of People n'umuryango munini kandi ukunda abantu nkuko usanzwe uri Voice of People. Ico dusaba ku muntu yoba turagira subscribe, please make sure ko wagize subscribe ugaturninga on notification kugira ngo hari kiganiro canke se hari inkuru dushize ngaha izokwame igushikira mu bambere. My name is SB nkuko nama nabibabwiye. This is the voice of people, the sound of people, the number one in the country. Nari narabasezeraniye ko atakintu na kimwe gishasha canke se kibaye mutazomenya. Niyo mpamvu navuze ati reka mbanze ntohoze menye uko ivy'isoko canke se ivy'ibibanza vy'idandarizo biriko biragenda, hanyuma ndabisangize abantu banje aba n'abariya. Ciao ciao. Tuvuga ati mukomeze kwihangana. Media of People irahari ku bwanyu, turabahojeje kandi turabihanganishije, kandi Imana ikomeze kubaremesha kugeza namwe mushumbushijwe umurengera. Ciao ciao.